kugwiza akazi mu bene gihugu. Aha tuvuga kugwiza akazi haba harimwo gushikirwa mu mugongo mu gushinga imigambi y'iterambere. Bagumya banga ntacyo leta idakora. Ngira mwarabonye leta ivuze iti ibigori ntibisorwa amajana 2 byeze. Yatanguye amajana 8 kugeza ku 700. Twarasavye ababijejwe gutangura ibigori. Kibaza yuko muri iyi minsi bagiye gutangura kuko twavuganye yuko abene yo mukete watanze amaze kuma ibigori ko rero botanga kugura ibigori. Turazi yuko amasoko atari menshi ko ari byo mwaka weze biracari mu bigega. Bagumye banga kugira inga mu bigega n'umugenzo wa sogokuru. Basogokuru mu kigega harabayo n'ibigori cyangwa uburo cyangwa amasaka bikamara imyaka 3. Gutegekanya ntako mu washoye byose. Tegekanya ibyama ngaho utege intega bizoza kugira haba ikibazo nawe abana bawe ntakorana mu maso ngo mama ngo tuyifungurwa utagira namba. Urazi mwana gusavye ifungurwa utagira ifungurwa nawe uturira nawe akarira mukarira mwese. Si byiza kandi azi yuko umuvyeyi ari Imana ya kabiri. Hari umwana azi ko mama na papa ari Imana. Rero Imana igira byose. Namwe nimuze muragenda mushibira mu isoko muze murabika bikebiki. Umugambi w'utsimbakaza ubutunzi bw'igihugu uburimyi n'ubworozi ihangiro cyangwa mukuru w'igihugu ihangiro ry'igihugu umuntu wose urubica ufungura bose baratangara ngo mbe ubone ko bisa abantu benshi ukavise igihugu gito bafungura gute kajayo tukaba turi benshi mu gihugu gito dufungura. Iri rero ihangiro ryiza ko twasanze mu n'ubworozi n'umushinge w'ibindi bikorwa byose. Hararinzara hakabyuka inzigo. Ufunguye uhaje neza urota neza. Urumva rero n'urugendo tuzobandanya tugashimira leta yacu leta ngozi umwavu burya bagumya banga mubonye umwavu mugura ibishoko 31 kuri kajya gumya gato ikafumi nuko leta yatanze 70 hafi kugira wese arome bavuga ati umuntu wose umuco ufungura bicangaho nyine leta yaguhaye nubwo muraziributse oya wewe nima ufate neza amfungure mujya mufungure isigashore mugani leta iba yaguhaye 70% mwifumbire. Amakoperative kuyakomeza kuko yarahinduye byinshi mu gihugu abantu bakorera hamwe urukundo konyerekana mu bantu bagafashanya. Byo niteka turashimira intara zose abantu bari mu makoperative kandi n'umwimbu uragaragara. Gushira hamwe amatongo ni byiza cyane kandi abayambere na cyane cyane mu myonga. Turashima iyo abanyakanda bari barakora mu myonga usanga bavuga ati uyu mwonga haramukiwe ibigori wose niteka